Umuhari rede tabara waremanze ko ari wakoze ico gitero yeni cubahiro mbega uwo muhari woba hari curashikiriza leta y'u Burundi wipfuza kugira ntubandanye usesa amaraso y'abene gihugu binzira karengane. Mwakoze cyane. Navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye, muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono, amazi akabashira ajyamo bose bagasha. None uwo mwana barondera iki? Umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki? Wumva ahubwo yoja iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki? Kwa bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfa iki? Umwana ari mu nda bapfa iki? Ahubwo umugwi iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi iterabwoba basabanye politiki n'abicanye. Abo rero abarundi tutabaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise. None wose igura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Sinzi ntacyo imigwi iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya tugwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi, ntacyo baba bafise avuga. None waja kwihaya ngo ndumwicanyi narishe umwana w'imyaka 2, narishe umwana ari mu nda, wowe sigura gute? Nico gituma bimaramare ntibashobora no kuja habona. Twaragiye gusaba umutwe wabo turazahure. Umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungi kibaje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agacaza kwica umuntu, umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise. Jesse numva nko bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo babashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bapfa. Iyo babashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata. Mugabo murabona ntavyo bagira, baja kwica. Murazi ko bishe mu Ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandaguye abantu muri Gatumba. Abo bantu twabavuga gute? Abarundi n'abaciro banza bonyene. Birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi, ndagatera soni. Mugabo tubashira imbere y'Imana, hajya nta kinanira Imana. Hariho igihe bazobona bibahurungukira ko batabizi. Mugabo duhanura abo babaha indaro, abo babagaburira, abo babaha amahera, abo babigisha igisoda kwica, babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda, babigisha kwica gukerera abantu. Twabahanura yuko bokwigenga ubuntu uwo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Igihe cyose azaba gifise igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amahera, kibaha ibigwanisho, tuba dufise ibibazo. Mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abenegihugu bagandagurika mu gihugu.